vue yanje nuko mvuga ati ni vyiza kuba ufise umwete kurondera ikintu cose umwanya wacu kuko sinibaza yuko uvuze ati ngira ni concentré ku vy'ishure ucumara 24/24 uri mw'ikaye no ariko nukuraba ico kintu kigupasiona ico kintu kiri muri wewe muri uwo mwanya kuko kirashobora kuba na divertissement ukagikuza si binashobotse ugashobora kugiteramwo amahovie rero nibaza yuko c'est pas une mauvaise chose surtout nk'abantu baba bari hanze barabizi biga bakora utegerezwa nta yindi shora rero natwe kubera tuba tubona kenshi turi ku bavyeyi canke turafise la famille idufasha tuba tubona umenga sava nzoheza ishure ndonka ibiro nkoramwo ivyo ariko je décourage ça ni vyiza kugira ico bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu kwemera kuvyara ubuzima ndabaramukije mwese aho muherereye ndabaha ikaze muri kino kiganiro akaba ari Ingabire Beri Chancel nkabasanzwe n'umukutsa kivi kuri Axia no musi nkabase umutumire nabemereye kuza ndabaronderera abatumire mu rukurikirane rw'ibiganiro vy'ugwaruka kubukeza kazoza kiteka kugira ugwaruka turonke byinshi twiga turonke benshi twigirako bivanye n'ama experience yabo bivanye n'amapartage yabo n'umusiye nkasi umutumire witeka nagenda musabe atwidondore yongera aramutse abakunzi ba Axia ndabaramukije mwese nitwa Akimana Gix Marquise karibu cyane Marquise ni rya mbere aje kuri Axia turamushimiye ku mwanya wiwe yaduhaye no kuba yatwemereye kuza gusangira uyu mwanya na twebwe none Marquise uba hehe uriga nimba wiga hehe umunyeshure mba Mutanga Nord mwejeje kuri Université Lumière de Bujumbura ariko nkaba niga actuellement kuri Université du Burundi ndumva ni vyiza cane none usivye aho kuri Lumière abandi mashuri woba wagiye urayiga hehe muri primaire nize école primaire de Gikungu hama secondaire nayize kuri Skeppers de Nyakabiga okay hama uyu munsi nkuko nabivuze twaje ngo dusangire Marquise amubona afise experience nyinshi ndazi hari benshi baza kumwigirako byinshi bitandukanye Marquise ngaha kuri Axia Vibes TV turavuga ati kwemera kubyara ubuzima wowe ivyo ukwemera hari ico bikubwiye hari ico ubivugako nigo cyane je suis chrétienne catholique hama byo kwemera nemera yuko hari Imana imwe rudende yaremye byose munyakigongwe kandi Imana y'urukundo urukundo ikaba yagwerekanye mu kuduha umwana wayo Yesu Kristo akatwitangira akaduha ubuzima akatubera inzira kandi akatwigisha ukuri nyako kugira ngo dushobore gushika kwa data mw'ijuru kandi ntiyadusize twenyene igihe yapfa kaduga mw'ijuru yadusigiye umutima mweranda kugira ngo dushobore kubaho nk'uko yabayeho tube abana b'Imana cy'ukuri ego cane abivuze neza aratubwiye ko ari umukristo hama abakristo n'iki gihe turi mu gihe ceranda cikarema mbega igihe ceranda cikarema wewe kuri wewe kivuze iki hama ukibamwo gute ikarema igihe umuntu yisubirako hari ibintu usanga bisamaza umuntu bikamusubiza mu bube gito canke mu vyaha ariko ikarema n'igihe ciza canje nisubirako nkakora utwigoro twinshi tw'urukundo volontairement ku munsi ego cane nkuko bivuze igihe ceranda cikarema n'igihe co kwisubirako nanje kirambera igihe co beaucoup plus cha meditation kwiyumvira kugo rukundo rw'Imana ivyo bintu Imana yakoze ku bwanje gutyo nyene
bikampa kwirepentisa no bivuga uko. voilà. Turifurije cyane abakristo kubandanya bagira igihe cyanda cikarema kibabereye igihe ciza, igihe cyo gukura, igihe cyo kunywana n'Imana, surtout n'igihe cyo guhinduka. Hama Marquise, uyu munsi hari ikintu rero nashaka ko dushimikira ko tuvuganako. Urabona uri umwigeme na jewe ndi umwigeme. Kera rero hari ibintu uko tuvyumva, kera ngo abigeme ntibiga, bari abo kuguma mu nzu, hama bagiye mu rugo gutunganya ibyo mu rugo iki. Rero hari abantu bavuga ati ngo ivyonya ngo vyatuma ngo baca bubaha abagabo babo. Ubu ariko turabona biratandukanye, ubu abakobwa turiga ibintu byinshi abahungu bakora usanga n'abakobwa tubikora. Abakobwa turiga, hama duhejeje kwiga tukatangura kurondera natwe amahera nk'uko si iby'abahungu gusa. Rero hari abavuga ngo bituma ngo bashitse abakobwa benshi ngo bashitse mu rugo ngo batubaha abagabo babo. Mbega wewe vyiyumvira kwiki? Nawe uvyumva uko nyene? Bivana n'umuntu n'ingeso ziwe. Bien sûr kera abakobwa ntibiga, bitwararika udukorwa two mu nzu, bakabaprepara au mariage, ariko ubunye siko bimeze. Ubunye bien sûr twovuga yuko abakobwa ubu twagwiriye, ariko turavye mu vy'amashuri haracibonekeza bivanye n'igisata uba uriko uriga, ugasanga abakobwa ni bakenya, ahandi ugasanga abahungu nibo badomina. Rero ikintu co kwiga no gushaka kwisumamwo, novuga yuko bivanye n'igihe turimwo, abakobwa turagerageza kuvyitabira bivanye n'ama opportunité dushaka kuronka, canke ibiganiro bishobora kuba biriko bitegurwa j'encourage les femmes. Ni vyinshi rero, ivyo vyose birashobora kugufasha gutera imbere mu vyiyumviro, ukamenya d'adopter de bonnes attitudes n'ama valeurs meza ashobora kugufasha kuba uri umuntu ari indépendante, yiga kudevelopa ivyo Imana yagushizemwo muri wewe, hanyuma ukaba umuntu ari mature, ashobora kuba stable igihe yaronse uburyo, kandi akaba ari no muri mariage akaba soumise tout en étant comment dire, autonome. Nanje ndamushigikiye cyane Marquise ibi avuze. Je nibaza yuko abantu babivuga, nibaza soit barageneraliza, soit bafise ama-element amwe usanga bafatira kuko nko bavuga twese ntituba turi bamwe, twese ntituba tubibona kumwe. Kuko je novuga ko ari n'ibintu vyiza kuba le monde a évolué ukunya, natwebwe abakobwa tukaronka novuga iyo accès yo gukora ibintu bimwe bimwe, kuko hariyo n'ibintu bimwe bimwe usanga dushoboye, ugasanga même plus turabishoboye gusumbya abahungu, ugasanga amayide yacu ndazi abakwiye nyene kumvirwa. Donc je ndabibona ko ahubwo umengo ni ikintu ciza. Numva umenga ahubwo umukobwa wese ntiyorindira kuba soumise nk'uko yabivuze, akarondera development personnel yiwe, atarindiriye ngo nzoja mwibi, ngo nzogira iki, ntiyumve ngo ntegereza gukora ibi. Ego hari ibintu tuba tubona umengo ni ivy'abakobwa, kandi uwo mengo nyene niko vyobwiriza gukora isuku, guteka iki, ariko ntibihagarare kuri ico gusa, kubera yuko je nanje ndafise n'abagenzi bamwe usanga biyumvira uko, none nkaca niyumvira ati none uyunya arindiriye kuzoja ku mugabo kugira agire iki, ugasanga iyo esprit yo kwiyumvira ati ngo jewe ngo ndondere ngo iki ngo nkore, aba yumva umengo je nzoshikira mu vyuzuye, canke nta independance ariko ararondera we nyene ubwabo. Rero abajeune bavyumvireho, surtout abakobwa bumve ico kintu co kutaba soumise, bumve ico kintu co kuba independante, ndazi ibintu nyivyo. Hama Marquise, watubwiye ko wiga, watubwiye ko uhejeje kuri Université Lumière, none wewe navuze ko kera abakobwa batiga, wewe kuba warize
surtout en tant que fille ubibona niyihe valeur byajuta nikihe kintu congeza kukugira umukobwa w'iteka, hari ico ubona bikumariye mu buzima, hari ico ubona bikungukira mu buzima? Bien sûr, en tout cas iyo umuntu yagiye ku ntebe y'ishuri aratandukanye cyane n'umuntu atize, kuko iyo uja ku ishuri uraguka mu mutwe, urabona kure, genre urimenya aussi personnellement, kuko uba uri mu bantu benshi, uramenya uradécouvrir le monde quoi. Kuri Axia Vibes TV tuvuga ati iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Navuze ko iki kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro kubu keza kazoza kiteka. None ga Marquise, hari indoto za kazoza woba ufise? Muri izo ndoto hari zimwe woba waratanguye gurealiza nk'amaprojet canke iki? Ego, jewe ndi novuga auto-entrepreneuse, nsanzwe nkora ibintu vya maquillage, make-up. Ego, nibaza yuko Imana ishoboje nkashika kure, nkubaka izina nk'uko bakunda kubivuga. Ego, nashaka gutera imbere konsa nanje, ego nkagumana iryo teka ryo kuba ndi indépendante financièrement, nkafasha jewe ubwanje, nkifasha umuryango n'abandi, nkabafasha gushika aho noba nshitse. Hari abantu bamwe mpora numva bavuga ati ngo kwiga, ngo ufatanya ngo n'ibindi bintu, ngo uca usanga wabaye déstabilisé, ngo vyiza ngo urabanza ukiga nyene, ukiga ngo ukaba concentré. Mbega wowe niko ubibona? Bon, nta muntu nocira urubanza, ariko point de vue yanje nuko mvuga ati ni vyiza kuba ufise umwete kurondera ikintu cose umwanya wacu, kuko sinibaza yuko uvuze ati ngira ni concentré ku vy'ishure uca umara 24/24 uri mw'ikaye, no. Ariko nukuraba ico kintu kigupasiona, ico kintu kiri muri wewe muri uwo mwanya, kuko kirashobora kuba na divertissement, ukagikuza, si binashobotse ugashobora kugitiramwo amahoro. Rero nibaza yuko c'est pas une mauvaise chose, surtout nk'abantu baba bari hanze barabizi, biga bakora, utegerezwa, nta yindi shwa. Rero natwe kubera tuba tubona kenshi turi ku bavyeyi canke turafise la famille idufasha, tuba tubona umenga ça va, nzoheza ishure ndonka ibiro nkoramwo ivyo. Ariko je décourage ça, ni vyiza kugira ico wimariye canke ukidevelopa, ugakora ikintu ukava mu bwoba, hanyuma ukizera Imana ko ishobora kuguha ugatera imbere. Na jewe ndashigikiye ivyo Marquise avuze, kubera yuko usanga bikenewe. Rimwe na rimwe biragukuramwo n'ubunebwe, ukagira courage yo gukora, surtout ukiyumvira, ukagira mentalité yo kwiyumvira ati naho ndi ku bavyeyi, naho ndi muri famille, ivyo bafise nivyo wabo nyene barondeye. Nawe we ako yavuze ngo kubaka izina, ukubaka ivy'iwawe, ukubaka ubuzima bwawe. Ego amashuri ni meza, vraiment ni meza cane, kuko aradukuza intellectuellement, aratwagura mu mutwe nkuko Marquise yabivuze. Mugabo no mu buzima bwawe nkuko nabivuze ati kubu keza kazoza kiteka, kazoza baragategura. Ntushobora kwicara ucurindira ati ibintu byose bizokwizana bikoroka biva mu ijuru. Uba ubitegura nkuko nyene Marquise yabivuze. Kandi ndakwaje abajeune, vraiment abajeune babaye découragé, kuko hari abagerageza ibintu bikanka agaca badécouragé, ariko urakora kimwe ugasubira ugakora n'ikindi, ugasubira ugakora n'ikindi, ukamizako. Kumbure n'Imana ihezagirira aho nyene. Marquise aratubwiye yuko akora ibintu vya make-up. Ibintu vya make-up rero ku bakobwa ngira biratworohera kubitahura n'ingoga. Abahungu nabo canke abandi badashaka kubitahura, wodusigurira ivyo ukora exactement ivyo arivyo? Make-up ni kuvuga
sinzi ko nobivuga kabisa mu kirundi ariko ni gusiga mu maso umuntu bivanye na événement iyo ariyo hari aho usanga ari mariage dot anniversaire cyangwa nshaka gufata ifoto cyangwa asanga mu mafilme bivanye canke akaba ibintu byo gucapa mu maso yego nibaza ko ari none ga Marquise ivyo bintu wari usanzwe uvyiyumvamwo canke n'ibintu kubera ni ibintu wize ahantu kubera hari igihe tugenda nko mu gaformation karaho ugasanga uragiye mu gaformation ico kintu ugacumva umengo urakigize muga hariyo n'ibindi bintu usanga vraiment twari dusanzwe tuvyiyumvamwo canke twari passionné par ça wewe bimeze gute jewe ubwanje vraiment ni ikintu namye nkunda gukora nari muri ba bana turi mu ishuri muri temps libre wasanga intebe yanje yose yuzuyeko amacrayon cyangwa asanga yafashe urupapuro c'est à décourager il faut pas qu'on a intebe publique ni ikintu nize mu nyuma navuga ati mani mbabari intebe zose nononye pe hama en fait namye ndi la petite coquette de la famille ni jewe bavuze ati Marquise dusige kuko wasanga atavyo bazi cyangwa ugasanga tishange udusiga ugasanga ndiko ndavyiga uko nyene hama batarambwiye ati none ko tugerageza nawe ubicemwo amahera si le faute ko kwankoraje hama tukugurira uducrayon tubiri utangurira na ikintu camye kiri muri jewe nkunda hama sinovuga ngo nagize formation nyinshi ariko experience personnelle ko ubigira kenshi ukusanga widevelopye none muko gutangura surtout urabona ubunya turabona ibintu bigenda biraba developer nibaza yuko ibintu biba biri accessible ino mu Burundi abari bike beaucoup plus none nko hageze nko ku bintu by'ibikoresho nanje bya makeup navyo ndabizi ko cyane je sais pas ibyo z'ama crayon canke ndaza amafard ibindi byose est-ce que biri facilement accessible ngaha mu Burundi bon novuga yuko birahari biri accessible ariko novuga ko biba bizimvye gatonya bishize mu marundi ariko ushoboye kuronka nk'ubituma c'est mieux cyangwa ari umuntu agufasha ari nko muri France canke ibindi bihugu byo muri Europe c'est mieux ariko nino birahari vraiment en tout cas il y en a assez okay hama none ko tubona ibintu bikorwa n'abantu benshi hari abantu bagira ama makeup ari benshi bo birakorohera kuronka aba client canke nkuko wabivuze ati urukuru bakizina rero hari igihe utarubaka izina usanga nyene uhura n'amadefi menshi ushobora kudupartager ama defi kugira kumbure n'abandi ba jeune nego sevwe batoba bari muri ivyo vya makeup mugabo bari mu bindi bivanye n'amadefi ingene amadefi uhura nayo ayariyo n'ingene ushobora kubisomonta bien sûr amadefi ntiyobura ariko nkuko ubizi nko mw'isoko ugiye usanga ari abantu barenga nka 20 ariko badandaza amakaye par exemple mu gihe c'amakaye haba hari concurrence mugabo uvuga ati none ko waje washimye ibintu birimwo abantu benshi arakubwira ati hamwe wese afise umugisha wiwe nyene yego hariyo concurrence ariko nyene ntivyokubuza gukora ivyo usanzwe ukunda bien sûr hari abantu bazoshima talent yawe bagashima ivyo ukora kuko abantu tubikora ugutandukanye c'est pas que tubikora kumwe nibaza ko ari ivyo sinon ntivyoroshe kuko usanga abarundi ntituramenya yuko makeup ari umwuga nk'iyindi benshi barakubwira ati 5 mira hajana notanga karanise nkari umbija ntikiba ntituratahura neza yuko ibikoresho bituzimba ko hari ibintu natwe duharura ugaca usanga n'ivyo ni ntambamye avuga ati aracari mutosha nubwo nomufumatisha y'ifanta araza kuvyumva hageze kwico naco c'aba kuronka aba client biroroha canke ubigenza gute mu kwigirira publicité bivanye ugiye uraraba n'ingene watanguye ukagenda urevolua ingene aba client baba baje baraza gutangura
en tout cas ufise abantu vraiment basanzwe bakuzi muri quartier muri famille ntutangura uvuga ati gira ntangure nsabe une grande somme comme ça uratangura ukabwira ati nzoza kugusiga ukabipropose uko nyene nzoza ukabishirako même s'il le faut gratuitement ukabikora ugashira imbere kugira publicité ugakora utu affiche ukaraba amasalon ari muri quartier hama ukabishira ku ma réseaux sociaux hama ukacusanga nyene bagiye barakumenya umwe umusize akabwira abandi timeri ndara yagusize usanga ugeze naho ubwira umuntu uti nta mwanya afise ariko hariho ibihe vya amasaison y'imanza hariyo n'igihe usanga vraiment uvuga ati oh mana mfume ndagusiga basi tunangorane yego cyane ndumva ni byiza abakunzi ba Axia abakobwa abadame Marquise mu Burondere baragenda ndamaze kubona ibintu byiwe vraiment bisa neza hama none Marquise ni giki wobwira abajeune nko kubankoraja surtout aba jeune batumva ico kintu cyo kwironderamo ibintu bokora hama nabo bose bafise ibintu bakora ariko bakamara badikuhaje nihe nahe ma conseil ushobora kubaha premièrement jewe ndemera yuko umuntu wese uko ari Imana yarakuremye hari ikintu yagushizemo rero nahacu nko kukimenya peu importe imyaka uba ufise urashobora kubandanya même à 60 ans urashobora kumenya ati ndashoboye gukora iki kintu rero n'est pas trop tard widécouvre kandi ubisaba Imana ikugura amaso ikumurikire haba aussi umuntu akava muri zone de confort ukareka gutinya ama critique canke ama jugement canke kubikora nabi ibintu nk'ivyo ukiyasuma ukavuga ati uko bimeze kose bajya bageze hariya barafise aho batanguriye ya toujours un début à tout hanyuma tant que uriko urakora ikintu wiyumvamwo ukunda uzoshika kure ego cyane urakoze none ga Marquise kuba wiga hama ukaba ufise n'ibintu ushobora kwisumamwo iki hari valeur ajoutée wumva bikwajutira ko bikakongereza en tant que fille canke en tant que personne ndumva mwashimuse cyane ku kintu c'iteka iteka ry'umuntu c'est pas seulement ibyo afise matériellement ibyo yambara ibyo afungura comme abantu bamwe babyibaza ariko turashobora no kubibona uri mu kazi urashobora kubukora akazi ugakora par exemple nk'ibi byo gusiga ugasiga neza mugabo ukaba udafise ama valeur kandi ugasanga uratuka abantu cyangwa ushabura n'ingoga cyangwa uratakwishabva abantu donc iteka ry'umuntu je mba numva umenga ego rondera utwo dufaranga ukoresha ivy'Imana yaguhaye amaboko amaguru umunwa byose ubikoresha ariko surtout utravaille sur l'homme intérieur wiwawe comme ça nivyo bintu uza gukora niho bizodura kandi bibe rentable à long terme urakoze cyane Marquise ndagushimiye cyane ndagushimiye kuri partage udusangije ndagushimiye kuri experience ndagushimiye no kuba wemeye ukazi ntumirira n'abandi ba jeune karibu kuri Axia mu partage ama experience yanyu ndisiyo yuko experience yawe hari umuntu akeneye kuyumva kugira haguruke karibu rero murashobora kundondera ari umuntu ashaka ikiganiro kuri 77 905 449 Marquise karibu cyane n'undi munsi ndagushimiye cyane shimira n'abakunzi ba Axia badukurikiranye iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu kwemera kubyara ubuzima umukama bandanya bahezagira bandanye abazigama bazigamira imiryango mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Axia mubandanye muyabona mubandanye mupartage n'abandi murakoze ego nanje ndabakengurukiye ko mwanyumviriye personnellement shasha n'umugenzi wanje ego rero kandi ndabatumiriye kumbukinga ego murashaka
ca ndabereka ka fisha ndetse IG mukabona ivyo nkora ndabakunda cyane karibu merci ego